Reka ntangure kino kiganiro cacu nshimira Imana ko yaduhaye umunsi mushasha tukavyuka impore na mwebwe mukirwa impore bivanye wese naho aherereye nongera nshimira mwebwe mwese mumaze kugira subscribe mukaba mumaze kuba abantwanyi bandaho TV na wewe namba utaragira subscribe fyonda ngaho nyene yanditse subscribe hama ugire like ndetse za kugira na commentaire ku kiganiro uno munsi tugiye kubashikiriza. Bakunzi bandaho TV nkuko mubibona kandi munabimenyereye Ndaho TV igendera abantu ku kazi kabo kamisi yose abasanzwe bakora no musi kwa twagendeye umwe mu basanzwe badandaza amakara ndakora mu kije na mahoro y'Imana. Ego mwitwa bandi? Fabrice tugusanze ngaha ukaba tugusanze uriko uradandaza amakara mbega gudandaza amakara wawe bitanguye ryari? Kudandaza amakara nabitanguye itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Ego mwaka uheze ryari mu yuhe mwaka cyangwa ugatanguye vuba muri mwaka? Mu mwaka nyene. Ego turumva nta gihe kinini ya ubimazemo mbega kugira winjire muri kano kazi vyagenze gute kugira ukaronke? Muri kano kazi kugira ndakinjire ndakaronke naraza nyene ngaha nkurikirana umugenzi ziranyereka ukungene ndabigira nanje rero cyane bidandaza nkuko nyene arabita nahe ndabidandaza. Ego wakwirikirana umugenzi bego umugenzi kugira ubimenye neza uvuge ati kano kazi ndashobora kukinjiramo byagufashe nk'umwanya ungana gute wamukwirikiranye igihe kingana gute? Naramukwirikiranye nk'amezi ashika 3. Amezi 3 uri kuriga ingene bapima ingene badandaza amakara. Ego tutaraja mu kiyago nyayezina tubwire neza ingene amakara aboneka. Hari benshi bayabona ngahi Bujumbura bakayabona ngahi yamaze gushika mbega amakara ava he wotwiganira neza n'umuntu atazi ingene amakara aboneka uduhe tubwire donido ingene amakara aboneka gushika mu yabone ngaha mu yadandaza. Ingene amakara tuyabona baratema ibiti bakabigegena bakabireka bikuma hama bakabipanga hama bakafurira n'ivu ibisinde byose bagashira ko hama bagacana ifuru bihiye baravyokora bakabizimisha ivu hanyuma bagaca babona kuntu bapanga amakara mu mifuko hama rero bagaca bashora tuzanira ngaha. Ego wavuze ngo barapanga ibiti hama bakabiturira bigasha turamenyera ibiti babicanye bakabiturira ko bica bicika umunyota ivyo nibishika bigenda gute kugira tubabona ari amakara bitacitse umunyota kugira ntibicika umunyota hariho imisi babiha yo kubiturira bigasha neza hamwe bitazocika umunyota hama rero iyo misi igeze bakavyokora bavyokora bagaca bazimisha ivu hanyuma bagaca bayapanga mu mifuko bagaca bashora bagaca bayatuzanira ngaha. Ego ku bantu bariko baradukwirikira batazi neza amakara vyofata nk'imisi ngaha iyo misi umuntu arindira kugira bishe ni nk'imisi nkingaho ugereranije? Iyo misi umuntu arindira kugira bishe ni nk'indwi nka 2 aho rero biba byahiye neza uvyokora neza atangorane n'imwe. Duhora twumva ngo amakara ngo aratandukanye ngo hariho ngo ayaka cyane ngo arayaka buke benshi bakavuga ko bivana n'ibiti aba yavuyemo ivyo nivyo canke n'ibiti vyari byo byose bakoresha kugira baturira amakara? Ibiti biva mu amakara yaka cyane hariho ibiti vy'amarideni byo birava mu amakara yaka cyane hakabaho ibiti vy'ibirundi biva mu amakara akomeye no kuvuga rero amakara y'ibiti by'ibirundi amakara y'ibiti by'amarideni ntiyaka kumwe ayi marideni yaka gose ubwayikiro ayi birundi abakomakomeye. Ego akunze wese muri ko maradukwikirana kuri Ndaho TV murumva ko ibiti abiri ubwoko bwinshi bitandukanye nawe nambuzi ikindi giti wobuzi iki giti kivanga amakara meza urashobora kudushirira muri commentaire cyangwa ukaza
kugira ico utubwiye ko muri comment wikije muri commentaire. Ego Fabrice, tubandanye n'iki kiganiro cacu. Uravuze yuko amakara ava mu biti byinshi bitandukanye, mbega nk'amakara iyo yahiye urashobora kumenya ati rikara ryavuye muri iki giti rinaryo yavuye muri kiriya giti? Ikara urashobora kurimenya, ikara impamvu urimenya uteruye mu buremere uca uryumva, uteruye mu buremere ikara ry'igiti cy'ibirundi kimwe giti cy'imarideni uraryumva, kuko amakara y'ibiti by'imarideni aroroshe, amakara y'ibiti by'ibirundi nayo aragumye. Kuri aho nyene tukiri ngaha twabonye yuko mu gupima ukoresha indobo zitandukanye. Yego mbega ntaho baba bayapima nko kubiro ku buryo yavuye mu kiriya giti usanga azimvye gusumba yavuye mu abiriya ntibishika? Oya, ibyo ntibishika, ayavuye mu ibyo biti yose bayapima kumwe, bayapima kumwe. Yego tukiri ngaho nyene turahora dusanga abantu kenshi iyo baje kugura amakara ari habidoga, ukasanga mbere biko birashwana n'abasanzwe mu yadandaza, ukaza wumva ngo wampaye makeya ngo wagize uko. Ivyo bihora bishika ngaha? Ibyo bihora bishika, impamvu bihora bishika urumva uramupimira amakara, abonye wamuhaye makeya agaca atangura kwidoga ngo jewe ngumpaye make ngo nyongeze. Nawe uravye amakara wamuhaye ukuntu abangana bashobora kuvuga ego kweri namuhaye make reka ndamwongeze, uramwongeze. Abantu benshi iyo bagura amakara bashima inyongezo, siko none? Bashima inyongezo. Ego utundi tubazo muhura natwo muri aka kazi kanyu ni nk'utwahe, usibye ko bisika n'abakiriya mu gashwana, utundi tubazo tundi muhura natwo ni nk'utwahe? Tundi tubazo duhura mwaya makara, tundi tubazo duhura mwaya makara no guhomba. Benga kugira uhombe biba vyagenze gute? Ni nk'iki kiba cyatumye cyane uhomba mu gihe uriko uradandaza amakara? Urahomba bivanye n'amakara baba bakuzaniye ingene atekeye, cibure bivanye n'ukuntu baba yatanze. Ingene atekeye nukuvuga iki? Ingene atekeye nukuvuga hari hayasanga atekeye make ayandi atekeye menshi. Harusanga hari hayatekeye arimwo myivu nani sanga atekeye atavura rimwe. Naho cyahombe. Mbega hari amakara usanga ari manini gose andi ari mato ugasanga abenshi bavugana amakara mato kariyo yunguka cyane, andi akavuga ati bijya vyaje ari binini nivyo vyunguka cyane. Ego wewe ubibona gute, ivyo bari byo? Hariho amakara mato ari hagati na hagati usanga yunguka, n'ayandi makara mato usanga ari nk'ivu gusa atunguka, usanga uyarunze ngaha ari ivu gusa. Twabonye abakiriya baza batandukanye, mbega ngaha muyapima gute, mutanga yangaha ngahe? Ngaha dutanga ya 500, aya 1000, ya 2000. Ego nukuvuga muragira donc mupima mukoresheje izi ndobo zitandukanye. Mbega nta abakiriya bo muronka ugasanga batwara nk'amagunira yose, bo bica bigenda gute? Abakiriya batwara nk'igunira urashobora kubaronka, hanyuma agatwara iryo gunira. Ego abariko baradukurikirana batandukanye, kumbure batari bazi amakara ava bavyumvise, abariko baradukurikirana cyane mwebwe mwese muri Bujumbura murumva ko ingorane nziza zitandukanye, bamwe baza ati nyongera, murumva ibibazo usanga biduca usanga umuntu uri kuramuhomba. Ego nigiki wobwira cyane abariko baradukurikirana nk'abajene novuga ngo batinya kwinjira mu kazi akacanke kariya, bakishima kwirirwa bicariye muhira, abandi kumarigara, abandi bibereye muri ibi bitandukanye atakamaro? Kuko mu kazi k'amakara bisaba kumetirizwa, utametirijwe ntubishobora. Uvuze kumetiriza no kuvuga banza kige neza agatahure ingene bimeze n'ingene bigenda birakurikirana, azararaba ingene ibipimo bariko barapima, azararaba neza. Ego tukiri ngaho nyene, none nk'umuntu yokenera kuvyiga kubimetiriza, wewe umufasha iki muri kano kanya karadukurikirana akavuga ati nanje kano kazi no kazamwo kugira bimenyere neza niyashika ntaza hombe, wewe urashobora kumwigisha? Bivanye n'ukungena aba yabinsavye ndashobora kumwigisha. Ego umva ukeneye kuvyiga urashobora kaza nganye nakakwitura hama ukamwigisha? Ndamwigisha. Ego uriko uramwigisha, mbega vyofata igihe kingana gute kugira bimenye? Ndiko ndamwigisha birafata nk'igihe c'indwi yose.
Ego tugira ko dusa n'abasozera benshi barakengera kano kazi bavuga ko ari akazi k'umwanda k'ubucafu abo bantu nyine badashaka gukora ni usanga bavuga akazi akanaka na kariya ngo ntikameze uko abo bantu babwira iki muri kano kanya abo bantu ikintu nobabwira cyo nobabwira nobahanura yuko akazi arakazi Ego nshimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuri Ndaho TV ndabibutsa gushira igitekerezo canyu muri commentaire kugira ngo mutubwire kuri vyinshi mwagiye murumva bitandukanye nongera kandi ndabatumirira kugira like ndetse mugisangize n'abandi mu kugipartager mugira ibihe vyiza murakoze